Ndasubiye novuga ngo kuba ndabaramutsa bakunzi ba Nuje Entertainment ni kiganiro kidasanzwe ni turashoboye again ku muvuduko udasanzwe ni kiganiro gica hano misi yose ni kiganiro cha entertainment turabira hamwe abanyamuziki abakora ibikorwa mvabwenge bose turabateza imbere mbega nambe ufise impano izane muri Nuje Entertainment yuburure twigire officiellement neza nuko ariko nshimira kabi kandi mva ku biganiro byo kwisagenda ariko nanje ngarutse mu biganiro cha entertainment na showbiz muri rusange. Of course, my name is Jamora Farid, MC, voice of the money, Mike Masterpiece, keeper motivated champion in hore ya tocho nuko novuga ngo kuba novuga ngo tugaruka ku ndirimbo w'umuturi ya Sarbi neza iramaze novuga ngo ikiringo c'ukwezi iriko irakorerwa promotion ariko iyo ndirimbo yamaze kubigaruka isohoka ubu tuvugana iri hanze novuga ngo iri officiellement hanze ndakwibutsa ariko gukora subscribe kuri Nuje Entertainment. Asseyez-vous confortablement et c'est parti. Iyi ndirimbo novuga ko ari indirimbo yakoreye promotion ihagije. Ni indirimbo twagumye tugaruka ko kenshi mu biganiro nk'ibi twagiye dukora. Umtu ni indirimbo novuga iri international yakoranye na Ibra kuva mu gihugu cya Tanzania. Ino ndirimbo nkuko nimeje kuyivuga ikorewe promotion irenga y'ukwezi. Ni kuvuga indirimbo iri mu bantu, ni kuvuga indirimbo yavumye itanasohoka, ni kuvuga indirimbo yari yateye novuga ngo kiu abantu bazoyikurikirana, abantu basanzwe bakurikirana Sarbi ku mbuga ziwe. Ni indirimbo ije gusubirira novuga ngo ikurikiye yiswe Chrisese ni indirimbo yakoze bidasanzwe yugurura inzira nyinshi Sarbi neza na neza. Sarbi aronka amashomesh aronka no mu buryo novuga ngo bw'amafaranga umutu noneho ije novuga ngo kubera novuga ngo igisubizo donc wa muziki uryoshe, wa muziki unoboye, wa muziki w'ubwenge niwe tugiye kongera gusubira kumva. Indirimbo yatanzwe challenge abantu bakora novuga ngo challenge novuga ngo indirimbo ikiba mu bantu. Indirimbo umtu yamaze kubisohoka nkuko nanjye meje kubivuga iri kuri platform zose za novuga ngo za Sarbi ariko ndakwibutsa ko ari indirimbo yakoranye na Ibra kuva mu gihugu cya Tanzania. Ndakwibutsa ko Ibra ari umwe mu baririmbyi bahuze muri novuga ngo muri rebo ya Konde Boy Harmonize ariko baza kuba banavana ubu novuga ngo ariko yikorana ku ruhande rw'uyiwe. Ni umuririmbyi yagutse, ni umuririmbyi novuga ngo afise izina rikomeye neza mu muziki wo muri Tanzania ariko ndakwibutsa ko ari no mu baririmbyi bafise izina rikomeye muri East Africa. Rero Sarbi kuba ari karakora ni kumutera intege. Novuga ngo mu kiganiro mperutse kuba nkora naravuze ati turonse nka Sarbi batatu mu muziki w'u Burundi. Umuziki w'u Burundi wotera intambwe idasanzwe ngo gusumbaha kuko ni wa muririmbyi afata indirimbo akayigirira projet. Iyi ndirimbo akavuga ati bo nzoyisohora amahere ya promotion mbega promotion izokorwa gute ibiki nibiki ni kuvuga afise staff renamba uri muririmbyi. Jena mananga karo kuri Sarbi kuko niwe mbona bishoboye, niwe mbona novuga ngo anabikora wenyene nga mu gice Burundi. Rero gukora indirimbo ni planification, ni projet upanga nziza ikayishiramwe amafaranga uko projet itarimwe amafaranga nta mafaranga izana sivyo. Ukayipangira indirimbo izosohoka uko abakora projet novuga ngo ya promotion abakora ama challenge kujya indirimbo wanka wemera ubwirizwa kuyikunda. Ivyo twama twabibonye novuga ngo muzindi ni kuvuga indirimbo uko ikiguma umwanya munini mu matwi ubwirizwa kugira gute ubwirizwa kuyikunda. Rero Sarbi umuririmbyi nkunda bakwiye kuba afise staff imukurikirana ibintu by'ama promotion ibiki nico gituma abaririmbyi urashobora kumva umuririmbyi bien sûr arazi kuririmba nakadakora kugira ngo asohore sivyo azi kuririmba ico ugasanga arakizi mugabo bikaza gufirahe muri promotion ugasanga ariko asohora indirimbo yamukonsomya miliyoni mugata promotion niyo mvuga ngo yasamire yigeze akora mego cyawimvira kaye amafaranga azava garo. Rero promotion ni novuga ngo
ni ikintu kidasanzwe novuga ngo kumuririmbyi eka no ku muntu wese akora ibikorwa mvabwenge kura promotion nico amaradiyo abereyeho nico ama TV online abereyeho nico novuga ngo aba promoter babereyeho nico aba tiktokers babereyeho mu bapartage nabo nyene ereka barabikora kugira nabo baronke feedback nuko rero indirimbo ni projet nkuko nama nabivuze ahazi go promotinga novuga ngo ibikorwa by'abaririmbyi gusa kuri New Entertainment n'umuryango wagutse ni kwigisha koma we umuziki wo develop urashobora kuja mu muziki utazi vyari ivyo urashobora kuja mu muziki uvuga ati ni kuririmba shira kuri YouTube ntuzoronka amafaranga igukwiza mbega agura imibe novuga ngo mu nzira zose zishobora kuzana amafaranga biciye mu muziki inzira zose zishobora kuzana amafaranga biciye mu muziki ariko novuga ngo ni kugira ariko novuga ko ari novuga gutera intege abaririmbyi baba ariko barakora ibi biboro vyo gushikana umuziki kure cyangwa gusohora indirimbo zimeze neza mpaka no munyamahanga avuga ati bien sûr umuziki w'u Burundi urahagaze biharaniwe imyaka myinshi rero mu gihe twabishitsemo twishimirize kandi abafana irifo ko muba makini nagira umuziki wo hanze usubira kutwinjirana kuko ni wasubira kutwinjirana kizoba kigoye nta banyamahanga twanse dushaka kugira akanovera ku muziki wacu kujya wumva indirimbo yo hanze ukayivibinga niyo umurundi kumva ko uyiryohererewe nuko umutu ni indirimbo ukwiye kumviriza ukwiye gusangiza abantu kugira ngo ibintu bimere neza cyane rero cyari kigeno kidasanzwe ni turashoboye ndakwibutsa ushaka kwamamaza ibintu nta handi ho bizana atari muri novuga ngo Nuja Entertainment tukabikorera ko kugira ngo ibintu byawe byaguke bimenyekane neza na neza kugira ngo wumve ko nawe uri gukorera novuga ngo mubani nuko it was Jamal Fred MC voice of the money Mike Masterpiece keeper motivation champion I'm sorry naringwa aka grip nico gituma mwumva ijwi rimeze uko tuze dusubire mu biganiro nk'ibi neza na neza by'umuziki hasta la vista peace out